ubuzima bwanje kweri bwari fo kurya rimwe ku munsi twabibona sho inyambaro no kuryama vyariho imana ntayibinkirizaho alhamdulillah mura black artire arama kampanye mu muziki wanje nanguye gutera intambwe ye ngo ishare n'inzigo kubana b'abantu abona afata nk'inshuti nk'abagenzi we kumbe turagenzanya ngwatishwe ngwishanopa ndisanga mu bitaro vya Rwakarede don't give up before you the reach of the end ntugacike intege utarabona iherezo because the narrow is it go the way kubera ubizi vyose ni Imana way believe in God believe you believe in God believe you way believe in God izera Imana ntucike inkokora izera Imana why Black Artire Black Artire yameze nk'umuvyeyi n'umuntu yamfashije kuva kera n'ubu aracyamfasha Navuga yuko ni nk'umuvyeyi kweli. Mkombozi kwanza ni dollar. Mkombozi ni dollar. Ni dollar mama. Si député. Si député. Ni député ndakese. Granda muronke. Ni byari ibintu bisanzwe. Ndamurondera ndamutumira n'ubutumwa muri Facebook. N'ubu nabwo arishura. Nubu ntabwo yayishura. Ya. Mwanze mukwe ndimba atarabwishura. Aryari niyo namubwiye bana uraraba ya message yanje nakurungike. Nyine gitari y'amahera. Naciye mu bihe bibi. Bibi nyine umva nyine ubuhejeje. Naciye mu buzima bubi sana. Aho navuye nubu. Ni ibintu byo kuvuga gusa. Nyene deeply muri kino kiganiro. Uri kagikurikirana. Yumve ubuzima bwa mbere yaciyemwo KPs nubuhe, ubuzima bwa kabiri yaciyemwo nubuhe, ubuzima bwa gatatu yaciyemwo nubuhe, ubuzima bw'ijana yaciyemwo nubuhe, ubu naho buri muhe buzima. Kuri jewe twatanguye gukorana gwera muri 2000 twahuye muri 2020 chararaba kumfasha acha gufasha arevye impano navuga ati Jevema ino mpano sinogera ntayifashije no baracamfasha naka déplacement ko kuzangani we yakampa yo shout out kuri Black Artire. Yes, reka ndakuramutse ndakwipfuriza ibihe byiza kandi ugira kandi ndanakwipfurize kandi kubandanya ugira amagara meza wewe uba ubandanije kutwereka urukundo uko bukeye nuko bwije. Channel ni Black Media, ijwi uri kurumva n'ijwi rya Rubambo OG nkuko vyama mbandakuzanira impano zishasha cyane ko kabisa no mabarabara abandanya kuduha vyinshi ibintu byo twadushaka ko navyo mu bimenya day by day kugira ngo bikunde muje ku mwanya muje updated n'amakuru abariko aravugwa ngaho hanze na cyane mu bihangange vy'umuziki wacu nkuko vyama. Yes, ndi kumwe n'umusore sinzi ko ari umusore twaza kuba twiyagira kandi anambwira byinshi kuri we inyuma yo gukora indirimbo nyinshi zitandukanye inyuma kandi yo kutaba atari karagaragara cyane gose muri muziki yagarutse na banga yagarutse n'umuziki mwiza yagarutse n'umuziki wanditse yagarutse kandi n'umuririmbyi mushasha azana collabo nziza cyane gose. Collabo nibaza ko ari collabo iri ku rwego international mwese muri ko murereka urukundo rudasanzwe niwe turi kumengara za kubona twibwira ariko kandi before all ndagusabe ubanze ugire subscribe liking na sharing kuri YouTube channel ya Black Media then duce twinjira mu kiganiro twese tumeze cool kandi zoronka na notification z'ibiganiro byanje. Yes, uri ku mwanya. Anyway boss yes sir uko bien ndashima iteka namwe ni neza nanje ni sawa kuryohewe bo ndaryohewe tu ego ari igihe umuntu abandi ashobora ku expressinga impamvu aryohewe agahitamo nyine kwinumira mugabo hagiye n'umuntu aryoherwa akakubwira ati Jevema ngiye kube no mpamvu so why you smiling bro? Numunezero udasanzwe kuri jewe bivanye n'umwanya ndimwo n'indirimbo mperuka gusohora so ituma
ba ndi happy buri mwanya. Muri make nubwo tutaribwira abo turi kumwe tutaribwira neza abako badukurikira muri make you just smile because umeze neza ntaho ubabara ufite indirimbo nshasha muri make turi mu bihe by'inyishu kuri wowe byose biri good. So ni good kabisa. Abako badukurikirana rero bashaka kumenya turi kumwe nande identité yiwe ninde profil ibintu nk'ivyo. So je ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Nzeyimana Ture Hamisi. Ture Hamisi? Ture. Ego. Nzeyimana Ture Hamisi. Hama zina ryanje ry'ubustare rero ryo nkoresha ni K-Peace. Yaga ni K-Peace urufunguzo rw'amahoro. K-Peace urufunguzo rw'amahoro. Je n'urufunguzo rw'amahoro. Amahoro ziwanje. Nkabihera amahoro uko mubibona mfite amahoro ku mutima n'ubuzima bwanje. K-Peace urufunguzo rw'amahoro. Je n'urufunguzo rw'amahoro kubura umuntu wese. Yaga urufunguzo rw'amahoro. Ingufuri y'amahoro ninde? Ingufuri rw'amahoro nivyo nkora n'abantu batagira amahoro boza nkaba nk'urufunguruzi wabo nkabugurura kugira ndabahaye amahoro fise jeyo tukaraba ukuntu ubu byaranje. Two byaranje ufise drip nziza bro. Thanks merci beaucoup. Urufunguzo rw'amahoro akazina gakuye. So byavuye ku batipe baraho abagenzi banje twigana. Banje nari umuntu ndi happy buri mwanya ku ishure. So mu bijanye n'ibintu byo gukorana nka collaboration mu ma interrogation mu ma devoir warakolaborana vyoroshe muri make wari gisuma vyoroshe kubera hari inzazi n'ubyo gukolaborana mu bibazo ku ishure most of the time ni nko gufashanya mayo muko muriba donc wewe waroroshe ibibazo mu kwiba. Asi kwiba so nafata kanya ko kwiga ibyo nize ngaja tukabikugira collaboration. Wize he? Bonje primaire nayigiye mu Kanyosha. Kwanza maternelle nayigiye kuri Mbaza. Primaire nayo ndayigira Kanyosha 2. Secondaire naho ndayigira kuri lycée municipal. Hama humanité ndarangiriza kuri La Vision. Université byaranse kari ucurabiheba. Mbo byaranse kubijanye na kanoti. Sha nta noti wabuze ahubwo nibaza ko wabuze umwanya kuko izi ziko zakora umuziko no munsi nizi wambari uno munsi zatweza kwa zimwe zirabikora. Nibaza ko ari umwanya no kuvyimvamo tout simplement. Byose birimwo. Kanyosha niho wavukiye? Je navukiye mu Kanyosha ahantu hitwa mu Gisyo ya kane. Kanyosha no wabona umuziki twese tuva hari. Ucaruka rero ucaruka Kanyosha wayumva gute mu muziki? Kanyosha n'ahantu mu muziki n'ahantu umengo twovuga ko ari source y'ibintu byose bijanye na entertainment. Mu Kanyosha hava impano nyinshi. Comedians benshi bava hariya. Abaririmbyi batandukanye bava hariya. So nakuze numva abaririmbyi n'abandi bantu bava mu Kanyosha nanje ndigiraho kubera nakunda umuziki kuva kera. Inspiration z'umuziki wawe zose mu misanze ziva muri hood genre y'abana mwakuranye y'abana mwagendanye mu Kanyosha n'abandi bose wabona muri industry cyane ko benshi bari bava muri kiriya gice. Mugo hari ukuntu iyo bavuze Kanyosha umenga ruca tumba Fabelove. Fabelove. Why that? Satubi mbe wanashaka je sinkunda kumuhagara ko cyane gose burya Satubi sumya Kanyosha. En fait nuko ngira ngo yabaye gihe kirekire sino sumya Kanyosha gusa. Fabelove n'umunyakanyosha. Numvise umuntu nka Fabelove n'umuntu yatumye nawe nyene
mu bantu batumye umuziki wo mu Kanyosha uba proud. Ariko uvuze ko yatumye umuziki wo mu Kanyosha uba proud canke ubugeze no munsi tugeze kano kanya, hari ukuntu umenga ntisindabitahura co kimwe nawe kuri side imwe, kubera yuko uno munsi nibaza yuko nyimba mufata umuziki wo mu Kanyosha mukavuga ko wa brandinzwe na Fabelove, nkaca ndeba ukuntu no munsi ahagaze, hari ukuntu umenga mwiteguye kandi ko abashira down. Kwiki mudategura umuramplasa wiwe? Umuramplasa zoba ari je. Umuramplasa niwe? Ego. Kanyosha oye. Big up, shout out my home. Urakuze? Yego. Uragiye ku ishure, utangura kwumva ivy'umuziki. Ivy'umuziki wavyumvire ryari, vyaje gute? So ivy'umuziki natangwe kuvyumva kuva kera. Sa experience yatangure muri année ya 2016. 2016. Vyaje gute? Natangwe kuvyiyumvamwo nk'umuntu noja kuri studio cyangwa nkafata umwanya wo kwandika bivanye na moments nivyo ndi mu gucamwo kuri love, mu buzima bw'urukundo, mu buzima busanzwe, kuri jewe, ku bagenzanje. Ndafata pen. The first natangwe kwandika umuziki nka black. Gusa ndablaga ndamwumvirisha umugenza brother wanje avuga ni MP bien gusa ubikomeje vyogenda neza. Wow. Aho niyo inspiration y'umuziki yatangwe kuziraho. Ndafata urugendo rwo gutangura rero neza na neza mu 2017 ndaja muri studio. Hari akantu warutanguye k'ivy'inkundo, inspiration y'ivy'inkundo nakumvise. Kari akantu wacuga kwepa experience. Kandi niko nashaka ko duca tuza ko bien kari akantu biri gute mze? Nakantu love je yaramaze kundecevoir kenshi. Bama bansiga bakagenda. Naho si cyane gusa. Ariko burya hariho onatandese yukumva yuko umuntu bamuhemukiye. Mugore rimwe na rimwe niturebe nyina amakosa. Ashwa kutobora baye sauce y'amakosa yo kugira ngo abantu bakugire baguhemukire. Gendo umuntu nkunze mba. Uri parfait. Turekane no kuri urufunguzo rw'amahoro. Uri parfait. Sérieusement. Mais uko muri love. Usaba ex bangana? Batatu bonyene batarenga. Abex batatu. Yego. Mumaze kuvana bibavuyeko canke kuvuyeko? Bibavuyeko wewe. Ari abanyamakosa. Buri gihe. Sawa urajanjaguritse umutima. Urava n'abakobwa batatu bose aribo bivuyeko. Ukagoma umeze nkuko ndakubona. Ni kwiha gusa amahoro mu mutima. Kandi no gusenga cyane. Senga Imana. Urasenga nkabwira Imana mfasha. Zonzanire wiwanje. Ndibaza abo bari abantu babandi, barabademo babandi. Imana izonzanira uwanje rero mu gihe canje. Gutandukana nabo wakunda canke nabo ukunda. Wibaza ko araho bigure n'ubuzima bwa misi yose peut-être bw'inoti. Byose birasangije. Byose birimo. Yego. Why wagiye gukunda urafise amahera bro? Umutima sije. Utanga umutima. Je ndatanga byose. N'amahera. Ntanoti mfise. N'amahera ufise. Nanga umutima n'ubuzima bwanje nkabumuha uko nkakumuha gusa. Abakobwa buno munsi ngo bashaka ngo umutima n'amahera mugo bashaka. Uno munsi akobwa bashaka amahera n'umutima, apana umutima n'amahera. Warubizi? Ico ndakizi. Niyo mpamvu ubu ndi single. Ucaro wisanga muri studio indirimbo ya mbere waririmbye. Indirimbo ya mbere? Natangwe kuririmba indirimbo yanje ya mbere muri studio kwa Pitch and Revolution. Nasohoye indirimbo ya Paris. Ya gusa yari nka collaboration ya team. Gusa umwandisi muri iyo ndirimbo yari jewe. Ibintu nk'ivyo.
naronse inspiration ndayandika ndabasaba abagenzi nkanje bantu tuje muri studio dukore 1 2 3 turabe ico twavamo. Iyo umuntu yiyumvire gutangura projet runaka arabanza akagira etude ya terrain agiyeko. Yego. Wewe umusiyumvira ati jenge yanje umuziki ni iki cambe cyaje mu mutwe uravuga ati jenge iraba arico nkorera ko kugira ngo bikunde ino terrain ndayimetrize gusumba canke abo ndayisanzemo sinzane product zabo canke ngo bamenyere nkuko nabo babamenyereye. Wewe washaka kuza gute waje gute? Icambere na mbere ani respect indero. Ugira kabiri naje ukundi kuntu nk'umusani ngomba guserukira igihugu canje ndagiserukire neza aho aba brothers aho bageze ahantu bagejeje shaka jewe ndahabandanyiriza. En fait mfise projet nyinshi mfise target nyinshi kuri jewe mba nshaka umuziki wo mu Burundi tushikana ahantu hakenewe gushika nyene. Ubushaka umuziki bien sûr mwese muza kuri target kandi bamushaka umuziki w'Uburundi mushikana aho ugomba kugira gute gushika. Mugabo bwageje kubona aho wawe wawusanze ni giki wasanze wari ubuze uzanye gishasha canke wazanye gishasha ni giki wumva ko umuziki wa w'Uburundi ugukeneye ko we nk'umuririmbyi ushaka kuba umuririmbyi international mu gihugu ci wacu? Selo nkanje cyambere na mbere ni target ziwanje ziri hanze. Shaka umuziki wo muhera ube international bivanye na melodies kwanza. Melodies wanje zimeze ukundi kuntu naho atari ukuntu bisanzwe gusa donc kugira ntahurike neza zofata akanya katari gake. Bon melodies ukuntu ndirimba n'ukuntu shira ama beats wanje aravanze kugira ndabe ukuntu indirimbo ziwanje zova hano zikagera handi mu mahanga bamenye yuko mu Burundi haje umuntu afise beat ziwe afise melody ziwe si vya bindi dusanga bamwe baza baririmba za zindi nyene ama afrobeat naho tworirimba afrobeat gusamba nshaka muri rya afrobeat habe harimwo akantu k'umuziki w'u Burundi harimwo ibintu nk'ingoma umudiho usa nk'ingoma urimwo donc ibintu vy'imico y'ikirundi muri beat ziwanje nizizi ziraburamo kugira izo nizo target ifise kubera mu mahanga nibumviriza umuziki bamenye yuko uno muziki n'umuziki uva muri East Africa Burundi. Umaze kumva ko ukeneye beat zimeze uko on tubwiye uko biri kose warico uravuga ati ndakeneye kugira choose producer tuzokorana mbona ari fort muri bino bintu muri ano mabeat yanje niyo producer ubona ngahanyi wacu mwakwana amabeat like ameze nkuko onye bifuza bose barabizi bivana nawe nyene rero ivyo ushaka muri uwo mwanya bivanya nawe nyene ukababwira ico ushaka akagukirira beats. Abaririmbyi nka ba Atubwiye abaririmbyi nka Big Fizo abaririmbyi nka Mkombozi abaririmbyi nka ba Dramati ba December n'abandi benshi bari mu bana bagize haso iteye ubwoba kugeza na kino gihe bakigwanira. Nibaza yuko batayituye nkuko vyorosha kandi uje ku kibuga nabo nyene bakirimbiye ko igihe kirekire. Wibaza yuko kugira ngo uzoba hanze canke kugira ngo bikunde uzobafatisha canke nabo nyene biba ngo mbona bafuti nabafuti kuri kino kibuga kugira ngo basome ko target nuko nawe gira gute uduga. Wibaza yuko ukeneye iki? Nkeneye support yande bien sûr support yaba promoter support ya people y'abanyagihugu nkeneye support y'abanyagihugu ya medias yaba promoter yaba influence bame support yabo barabe kunsupportinga kugira
turaba ahantu umuziki mwiza wanje uhava ushika kure dushikane n'igihugu cy'iwacu kure gose ne kumenga ushaka support ya gusa support ya gusa support ya gusa niba zoba nabazaniye indirimbo umuziki mwiza baraba ukuntu twogera fresh sana jenge yageje kuraba bimwe mu bikorwa vyawe yego bisa nkaho ibikorwa vyawe byamaze igihe vyicaye yego sizi ko nawe tubibona kimwe vyavyicariswe niki vyagenze gute kugira ngo umare igihe kirekire K-Peace tutako turamubona nkuko tutako turamubona mu minsi yahera vyapfiriye he industry iragoye muto industry iragoye industry iragoye mu gihe ata amafaranga utagira ajewe ku bintu byatumye cereza gusohora indirimbo byari n'akazi nari mu kazi kenshi go guhiga amafaranga yo kuja muri studio gukora clip video nkiriya kurondera collabo n'abandi baririmbyi byo nivyo bituma nivyo byatumye mba bize muri uyo mwanya kugira ngire nje muri industry neza na neza gusa ubu bimwe biri mu kuja biri mu ngiro bizashika ahantu ndibaza iryo kosa ntizoba risubira kumara nk'igihe cy'umwanya munini nk'umwaka nasohoye indirimbo chekene chose nico garuka ni gute umwana wo mu Kanyosha yego imvuke yo mu Kanyosha yisanze yarenganye Satbi umunyabujumbura yisanga yarenganye Fabelove umunyabujumbura yisanga yarenganye Chris Chris Seki Chris MB Chris MB reka tumwihorere Berry Chris naho ubunyi atarika abarizwa ngahanye ari mwibuye kandi tumwifurize kubandanya nawe nyene yihangana igihe kizogera nibaza ateri indi ntambwe nawe asohoke idegenze ngabe ico gihe cyose wamubona ni gute uno musore wacu K-Peace yisanze yarenganye Imwaro akarengana Bururi Ruyigi Rutana akisanga Imakamba hasi ku mupaka Imakamba agiye kurondera umurapeur asize uri muraperi Bujumbura atarumwe atari batatu akaja kwiga Mkombozi ubwo rugendo rwose byagenze gute kwanza collabo izana na expiration y'iyo ndirimbo wateguwe ukaraba nuwuhe akenewe gukora kuri ino collabo nuwuhe akenewe gushiramwo verse ijanye n'ibi bintu ndimwo icatumye njabuka izo mbibe zose nja gushika Imakamba kanza je Mkombozi ndamwemera no muntu nemera gose namwemera kuva kera dufate ko Fabelove ataca amazi imbere yawe kuri Impapuro Mkombozi sikuvuga na Fabelove ndamwemera yaba umwemera Fabelove ntwari kwa wemeye ko uva hajya mu Kanyosha ukaja kubona amafaranga ugiye guhiga Mkombozi we kwanza ko wari kwa wahereye kwa Fabelove cyangwa ko ari kwa wahereye kwa Satbi niyo mpamvu nakubwiye buri collabo yose ifite umuntu we donc avant yo kugira collabo utangura kurezona ukiyumvira eske muri no verse cyangwa muri no melody numuririmbyi wuhe akenewe gushiramwo verse yiyo rero muri abo bose donc si kuvuga ngo uti ntaco bamaze imbere yanje bose n'abantu bari hejuru kuri jewe ndabemera ndabakunda gusa nasanze believe ari indirimbo iri straight kuri Mkombozi bivanye n'ukuntu yagize shaka rero twinjize rero Mkombozi wamurondeye gute byagenze gute mwahuye gute wamu expectinga gute
like ni gute wasanze Mkombozi mu majambo make? Mkombozi kwanza ni dolari. Mkombozi ni dolari. Ni dolari mama. Si député. Si député. Ni député ndakese. Ngira ndamuronke. Ni byari ibintu bisanzwe. The first Mkombozi namuronde hafi amezi 4 ataboneka. Ndamurondera ndamutumira n'ubutumwa muri Facebook. N'ubu nabwo arishura. N'ubu ntabwo arishura? Mwanze mukwe ndimba atarabwishura? Aryari niyo namubwiye bana uraraba rya message yanje nakurungike. Ngiye gitari y'amahera. So ndamuhiga. Yagiye kuboneka bivanye n'umuntu yamfashije n'umuntu amfasha mu bintu by'imiziki bimwe aramundonderera neza kubera yari umugenzi we kuva kera. Aramuza nawe turahura turayaga. Nkuko nyene arambarira avayo kugira nshira projet ngaho ndayumviriza. Ndamwereka projet ndamubwira projet ni yumvirize. Ico gihe nari mfise beats nari namaze gushiramwo chorus. Yari chorus yonyene na verse nari nashizemo. Ndamwumvirisha arayumva arayitegereza neza aravuga ebana mu mwanya acha gusaba umwanya. Ndamuha umwanya w'indwi imwe. Niwe ambariye ngo uti mu mwanya w'indwi imwe ndaza kukwishura. Ndategeye. Ndarendereye iyo ndwi imwe irahera. Randa kakonde urabura. Niyo mpamvu nakubwiye yuko Mkombozi ni dolari. Umwanya w'indwi imwe yararangiye. Irahera. Ndasubira ndamurondera. So ubundi mu bintu byinshi byo kwitoza. Kuva kira gihe yitoza ino ndiyo baye muri process so kugira yo kumurondera. Yego. Mbayira bro urarindira. Ivyo ndimwo ni ibintu birebire mbo en fait ninaheza ivyo ndimo nzogaruka. When uri priority kano kanya. Ndamurondera ndarindira araheze ivyarimo. Zambona umuntu azigiye kinini nk'ukwezi kandi araje aranyandikira. Ebana bro uno wa mwanya rero wo gukorana ya ndirimbo. Nari nahejeje no gushiramwo verse. Nahejeje buri kintu cyose. Ndabwira ebana urumviriza niyo verse nashizemwo ndarungika. Arayitegera arayumva aravuga bro is a big banger. Rondera umwanya nzoze tuje muri studio shiremwo verse. Araza umwanya uragera araza tuja kwa Bedi. Shiremwo verse ziwe arangiza. Uko byakabaye indimbi heruko muca mutegwa na clip mu minsi mike. Na clip twayiteguye mu minsi mike naciye niyumviye ndavuga audio yenyene ngize ndamuha umwanya nyakubisa hafu umwaka. Nahaswe gukubita umwaka kuri audio. Ntagerageje rero kuri video kwiruka kugira dukora ibihera no kwisanga no ndirimbo na video sino isohora. Usanga byahere mu nzira inyuma y'imisi mike utaye ko ari imbucugarukana Mkombozi. Why utagarutse na single ukaza nka mu ndirimbo nka collab? Ni kubera ubwo ni watinye public uravuga ati je kabisa ubunyi ndabona ko nto kwishoboza je nyene. Uravuga ati je kambanzenze ngaruke. Afite byose birasangije. Byose birimo gusa single ndazifise nyinshi. Mfise indirimbo nyinshi ziri muri store. Ziratuje. Ubu n'umwanya wo gushakisha collab. Naho nafise collab imwe, mfise n'izindi. Gusa nkeneye collab nyinshi. Ku mwanya novuga yuko uyu n'umwanya wo gufashwa. Nifuza yuko bomfasha abaririmbyi nka collab ni collaborates yo gukorana n'abandi bantu abafanzi biwe bakakumenya nabi wawe bakamumenya.
rero ikintu cyo gufashanya muri uno mwanya nifuza yuko nofashwa abaririmbyi ako mino myaka uriko akora indirimbo ushira imbere ko wofashwa kumenga abantu barusha no gufasha bona bizokoro nta muririmbyi n'umwe atafashijwe kandi nta muririmbyi n'umwe ari ngaha ku isi atakora arakora nta n'umwe shatwa muri gane twomubura hari abapeti bihagarara ko muhungu cyo nico kunda na Michael Jackson yaragikoze inyuma rero ino ndirimbo Believe mbere yuko kwanza tuja mu bindi bikorwa vya bikurikira inyuma ino ndirimbo Believe muri Believe ubutumwa washatse ko Mkombozi atanga bwari ubutumwa bumeze gute we na ubutumwa washaka gutanga bwari ubutumwa bumeze gute muri rusanga ubutumwa bwasohotse muri Believe bwagomba kuba ubutumwa bumeze gute so hano ubutumwa bwa life bwo buzima bwaciyemwo nanje mu buzima bwanaciyemwo bya byose twaririmbye muri irya ndirimbo ni real life y'ubuzima bwawe n'ubwa Mkombozi WhatsApp gute ubuzima bwanje gute wakonvete ubuzima bwawe bumeze gute muri rusange mu bihe ni ibintu naciyemwo nivyo nashize harya muri irya ndirimbo nyene ibihe nyene bikuru waciyemwo byanze ubuzima bwawe abantu bose bataraja kwenda irya ndirimbo mugabo ko kino kiganiro boce babona nibihe bimeze gute naciye mu bihe bibi bibi nyene umva nyene ubuhejeje naciye mu buzima bubi sana aho navuye n'ubu ni ibintu byo kuvuga gusa nyene deeply muri kino kiganiro uri kagikurikirana yumve ubuzima bwa mbere yaciyemwo KPs nubuhe ubuzima bwa kabiri yaciyemwo nubuhe ubuzima bwa gatatu yaciyemwo nubuhe ubuzima bw'ijana yaciyemwo nubuhe ubu naho buri muhe buzima ubuzima bwanje kwanza the first aye mu buzima bubi before ntaraba KPs nk'uko mbona pole sana genda umuntu bwaranzwe niko ubwo buzima no kubivuga vyama binanira kuvuga ya nta kibazo urazi impamvu nkunda kugaruka kuri nkene ibi bintu hari nk'abantu bawe ko waca muri nkene ubwo buzima bwawe like nkuko nyene ubwo buzima rero waciyemwo baba batinye kubuvamo canke imbere bacagenda akanywa ama drug bagenda kwifata ukundi kuntu kugira ngo babe yuko ariyo buhungira mugabo iyo babonye ko atari bonyene kandi bumvise n'ukundi abandi babisohotsemwo biraheza bikabafasha ukuntu bagira gute bavyifata bavyikuramo mfetse so umuntu kwanza mu buzima ni kwimenya wewe nkawe ukamenya uriwe ubuzima bwanje jewe ndi umuntu kuva nkivuka kugeza ahantu ubu ndimwo ndi umuntu yatari imana canke abantu bafite imitima meze ukuntu yo gufasha sinzi mu Kanyosha twaba ahantu hitwa mu Gisyo sinzi uko hazi ndahazi hepfo uri kwaja kutanganyika of course twabaye ubuzima budasanzwe papa mama bari abantu bo kuja kurondera naho bagiye kurondera ni vya bindi vyo kwikubita barabe basi yuko twofungura basi na rimwe ku munsi cyane hari akazi bikorwa vyo kuroba ngira ngo vyo kuroba byariho gusa noja kuroba utabizi papa we ntiyaroba panje ntiyaroba yaca kuri ibi bikorwa none panje en fait so mu majambo make gusa ico novuga niko believe kwizera sagenda umuntu aciye mu buzima bubi tout simplement kandi uba wumva kugaruka ku buzima bwe waciyemo ari kibazo gikomeye cyane gose travel kikononera ubwonko ceka guhungabanya ukuntu neza cyane pole sana bro thanks feedback ya believe mu bantu mu bajama
mu bafamiliye Ego. mu baniga bo kwirigara imeze gute? Philbert imeze neza vraiment. Famille ni kurira gusa. Kubera naririmbye ibintu ubuzima bwabo. Ego. Oh my goodness. Jama nabo ni kuma support gusa bambarira bro big up. Shut up. Bandanya wikomeza. Imana izogufasha. Right. Inyuma y'ino ndirimbo rero yarimvye yagarutse ku buzima bwawe. Abona yuko bugira inzu ubona hari umuntu w'umugabo bimunaniye kuvuga ku buzima bwiwe agahitamo kunama bro abatameze neza reka ndagukomeze kandi avuga ati pole sana. Akima kino gikorwa cagarutse ku buzima bwawe bwa misi yose kuntu wakuze kuntu wabayeho n'ibindi ugashima gufata Mkombozi nawe nye turazi bisanga bimwe vyiwe yagiye abivuga akabisha agaragara ngibaza yuko ari imwe mu mpamvu zatumye unamuronda kuvuga ati ari mu bantu bari inspiré no gushira hanze ibintu vyabo sometime kugira ngo bifashe abandi. Nyuma kino gikorwa twite igikorwa kije mu buhe buryo ubandanya mu vy'ubuzima ntiharahera history y'ubuzima bwawe ntirahera utegeje album ihere history y'ubuzima bwawe bimeze gute? History y'ubuzima bwanje ntirahera gusa babe baritegura cyangwa babe baragira sabone kubera indirimbo zije ni indirimbo nziza cyane n'ubuzima nyene ari izindi ndirimbo za love ku bantu bababazwa abantu bafite urukundo gukorerwa. Wewe urumva muri make uje kuririmba umubabaro gusa? Oya so umubabaro utayem by'ubuzima bubabaje uzorimba urukundo rubabaje. Oya so kuvuga uko kuri love sibi gusa imiziki ya vibes ndayifise imiziki y'urukundo y'abakundani abantu bakundana bari love ndayifise imiziki yo kubabazwa irahari abasingomeni nkanje ubuzima buragoye kweri donc naririmbye buri kintu cyose gusa muri uno mwanya turi kuri believe kwizera izere nkuko nje nizeye Imana iranshikana ahantu naho atari big si hanini gose gusa ndayishima kandi ku muntu ari muri love n'uwundi muntu abe yariteguriye indi ndirimbo imeze nka Carolina kwa kundi nye Carolina abasingomeni nabo baritegura nabo nyene bagiye kuronka indi ndirimbo imeze nka sorry mu kuja ku musozo acapella ya believe party yawo. Ubuzima bwanje kweri bwari fo kurya rimwe ku munsi twabibona sho inyambaro no kuryama vyariho Imana ntayibinkirizaho alhamdulillah imura black artire arama kampanye mu muziki wanje nanguye gutera intambwe ye ngo ishari n'inzigo kubana b'abantu abona afata nk'inshuti nk'abagenzi we kumbe turagenzanya ngwatishwe ngwishanopa ndisanga mu bitaro vya Rwakarede don't give up before you the reach of the ends ntugacike intege utarabona iherezo because the narrow is it go the way kubera ubizi vyose ni Imana way believe in God believe you believe in God believe you way believe in God izera Imana no chiki nkokora izera Imana. Why Black Artire? Black Artire yameze nk'umuvyeyi no muntu yamfashije kuva kera n'ubu aracyamfasha novuga yuko ni nk'umuvyeyi arafise mu kuboko mu ndirimbo yawe cyane manager 80%. Black Artire abatamuzi bafashe kumumenya abacubwa n'ukuntu mwamenyanye n'ukuntu mukorana. Black Artire n'umuntu kwanza n'umuntu muri no entertainment benshi baramuzi yari mu director ama kuri jewe twatanguye gukorana gwera muri 2000 twahuye muri 2020 2021
cararaba kumfasha aca gufasha arevye impano aravuga ati jevema ino mpano sinogera ntayifashije no baracamfasha n'aka déplacement ko kuzangani we yakampaye yo shout out kuri Bracket ubu mbe ari mu biki Bracket ari mu bintu vya leta nyene ari mu bintu mani muhezagire cyane amen ahari hose menye yuko ndamukunda nko kwa nkunda nk'umwana wiwe wow yebarusa no nk'ivyo ndamukunda nanje niwe yamfashije no kuronka Mkombozi yakufashe kuronka Mkombozi wow ndagiye cyane gose thanks sana big brother what's up keep up yeah hip hop keep up imbere ni heza cyane gose kandi festation thank you Sara thank you Ndimbo bamaze kuyumva believe Mkombozi andonera ambye ati vraiment uno mwana pushinga yeah merci nagiye cyane gose ni Mkombozi nawe nyene wow merci Sara aheza gigo mu bintu ari mu kunkorera n'ivyo yamaze kunkorera vraiment mani muhezage nta bindi novuga merci beaucoup Mkombozi uri emotional cyane gose wewe sa uri emotional cyane gose kurinde uri emotionnel kuntu ku buryo nyene bon bivanye na moment byaje gukarira byamabizi niyo mpamvu byari byancanze no ngamuro no mwanya ubwo ubuzima bwanje naciyemwo I'm sorry yes twitege kuri releasing indimbo ryari abafana bagiye kuza baragutora hehe abibiteramo bari open canke ntiharagera abakurondera kuri binabiri anyi muri rusangi feel free so jewe kugira undonge ndi mu mbuga zose YouTube ni usanga indirimbo zanje zose ku ma Facebook ndahari Instagram ndahari Twitter ndiho urahantu hose mu platforms zose za streams Spotify Audio Mic Boomplay hose urondeye KP's Valdan by Believe featuring Mkombozi urahansanga hama nuko ni nk'ivyo yeah ndagushimira cyane gose byari byiza cyane gose gusangira kano kanya merci kandi akwifurize kandi no kugera kure hashoboka nk'abandi bose tuze duhure du celebrating intsinzi go celebrating du celebrating intsinzi ego azagerige ego thank you so much bro thank you power